watsinze aho nari gutsindwa upfa mu gishingo cyanjye wikoreye intimba zanje warankabiye kaze bakonzi ba K9 TV kaze mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi nk'ubuganiro dusanzwe twashikiriza durana abaririmbyi batandukanye bakora imyuga itandukanye abasanzwe n'abadasanzwe nawe twamadura tugirana ibiganiro batwiganira ku byo bakora n'ingene bakora bikora kuno mwanya turi kumwe na Aster Big nivyo ni Aster Big ya nivyo ego Aster Big muririmbyi w'indirimbo zo kuri ntaza no gutazira Imana cyane kuno munsi turi kumwe tuyagire kujyanye n'ibikorwa vyiwa ko arabi ingene ko birangura yasohoye indirimbo warankabi ducishirize ko twumve ko atarayumva nari kure wankuye kure mbandihe iyo utanza kundondera urupfu rwari umugabane wanje utsinze umbwira ko nanje nesheje warankabiye watsinze aho nari gutsindwa upfa mu gishingo cyanjye wikoreye intimba zanje watsinze aho nari gutsindwa upfa mu gishingo cyanjye wikoreye intimba zanje warankabiye Aster Big indirimbo warankabiye kubera iki wayiririmbye uko indirimbo nayanditse namaze umwanya munini ndiko ndimvira icyo Yesu yadukoreye kubera abantu benshi barumva ngo Yesu yaraje mu isi yarapfa arazuka ukumunye menga naho nyene byahereye ariko ubundi twebwe urupfu Yesu yapfuye ningo twe twari gupfa twebwe wicere ukimvira ikintu Yesu yakoze umva woririmba haba hari mwishimye byinshi byo kumushimira kubera ko uwo muntu yemeye guheba ubugingo bwiye kugira ngo twe tuburonke akemera kubambwa kugira ngo twe ntitubambwe tubambugwe agakubitwa kugira ngo twe dukizwe indwara kuganya niki byose akaba ari wabyishirako uwo muntu yari no kuririmbirwa ni havuye inspiration yo kwandika iyo ndirimbo warankabi iri mu rutonde rw'izindi ndirimbo uri kurasohora muri no myesi ni nasohoye clip video ariko iyi ndirimbo isanzwe iri muri mu rutonde rwa album mperuka gusohora yitwa warankabi nyene warankabi ego kuzindi ndirimbo ziri muri album harimo indirimbo nyinshi zishika ku 9 harimo indirimbo nyinshi nziza ni nziza ariko reka zose no ziririmbira rimwe ariko reka ndirimbe ino yitwa nyobora ni indirimbo nayo nziza cyane iri no kuri YouTube channel yanjye nimutsa ko nkoresha YouTube abashaka gukoresha kuraba ibikorwa byanjye gukoresha imbuga zanjye nitwa Aster Big bace banyarukira ko barabe indirimbo ngiye kuririmba ni acapella ariko iriko ikozwe neza mwami ndi hano ni wewe ndondera umutima nduguruye ngwino winjire nshaka ko ari we utegeka ubuzima bwanje ndakwimitse nshaka kuyoborwa nawe ngendane nawe ni utonsiga nshaka kuyoborwa nawe ngendane nawe ni utonsiga niwe umpa amahoro ahutari nta munezero
niwe umpa amahoro aho utari nta munezero turi kumwe sinoyoba. Merci sana. Astel Big. None izi ndirimbo mbe kwatabibenye wazisohoreye hehe studio mwakoranye? Studio twakoranye ahanini ni MA. Ni mu producer yitwa Amir Pro. Amir Pro. Video yayo yakozwe n'uwitwa Jado Good Trip. Muri makini nkabo ego abandi bagiye barajamwe ni benshi kuko indirimbo burigira ama detail menshi ariko studio niyo umu director n'uyo ego none nyuma y'ino album ni warankabiye wasoreye video izindi nazo ama video ariho izindi ama video amwe ariko arakogwa yandari uburyo bubonetse azokogwa ariko iyi nimwe izitanguriye hari n'izindi ziri nyuma uburyo uko buzogenda baraboneka tuzogenda tuzikorera ama video zose ko ari 9 upanga gushika ryari ko zohegeye ikorwa cy'ama video ya zino ndirimbo kuririmba n'igikorwa cy'amaho kuko sinova ngo nzoca ndabikoreje kubera uburyo ntabufise mu minwe ariko uburyo bubonetse nejo no tangura nkakora ama video imbere yo kurangiza ama video urashobora uzokora izindi ndirimbo canke mpaka urangiza izo video cyane kuririmba ni muhamagaro wanje nzobikora igihe cyose uburyo buzaba bubinyemereye kuko mfise ikaye yuzuye indirimbo ngira ntandwi hera ntanditse indirimbo mfise indirimbo nyinshi cyane yego amafaranga niyo yabuze gusa ubundi indirimbo mfise nyinshi cyane nokora nyinshi kundwi no sora indirimbo yaba mfise uburyo no kujya ikibazo ni ubifashwamo nande nabande kugira ngo ushobore kwa gusora indirimbo so gusora video kugeza no munsi kiretse abazana ibyumviro kumbure nije nirya nkimara ku mufuko nsanzwe mfise akazi nkora nubwo gatinjiza menshi duke ndonkamwe ndadusangira n'umuryango utundi nkadushyira mu ndirimbo kubera ko ni ibintu nkora nkunze ego none kuririmba zino ndirimbo uzikora kubera ubikunda kumva n'uburyo buvamwe atari cyane cyane uyikora kubera iki ndabikora kubera ndabikunze kubera buriya maze kubivuga kenshi ngiye kera nanzi ko nzoba umwanditsi w'ibitabo nkandika ibitabo mugabo bivanye nuko nasanze ntize amashuri ku rugero runyemera kwandika ibitabo nahisemo gusohora ibindi mo nciye mu ndirimbo kandi Imana ishimwe kubera ko yarabyemeye nyene ndabishobora nubwo kuririmba ari ntambwe umuntu aguma yamiriyora aguma atera intambwe nibaza ko aho nahereye naho ngeze hari intambwe nini yayiyongereyeko kandi uko bucya siko bwira nzoguma nongereza ubumenyi nongereza ubuhinga nongereza uburyo kugeza mbaye uwo nipfuza kubaho ego none Astel Big haruhande yo kutanga bono butumwa mu ndirimbo ahandi ubikorera ni hehe genda afise nakubwiye ko afise YouTube channel yanje abaza gushira kuja ko baraza kubibona hariho ubutumwa ngenda ndacisha ko kumuntu yo kwitunganiriza umunsi kumuntu yo bana n'abakozi kumuntu yo bana nyene hariko ibintu byinshi none uza kuja ko yandike Astel Big kuri YouTube acabona hariko ibintu byinshi kandi ubundi nibindi biracyaza ego haruhande uvuze urashaka n'utundi tuvideo two guhanura ego two guhanura ku buzima bwa mission ego navyo vyaje gute navyo bikora gute mu bisanzwe kuririmba nivuga butumwa kandi kuvuga ubutumwa nibaza ko si kuvuga Yesu gusa harimo kubwira abantu ingene bo kwitunganiza amagara yabo ego harimo guhanura abantu ingene bova mu ngeso mbi nyene hari kwituntu twishi urumva byose bihuriye hamwe nimvuga butumwa ni nk'ubu astuce bwo mu buzima ego none nko mwishengero naho uri mwishengero ndaririmba ego ndaririmba mwishengero ndafise korali ndirimba mu yitwa Trumpet Sound ni muri Cross Church ari ikintu rero kiza kuva mwishengero urarimbana n'abandi ariko kucuza ukaririmba wenyene muri studio nta kibazo kirimo ntibikugora ntibingora kubera ko bariya nubwo duhuriye kuririmba dushobora kutumva ibintu kumwe bariya dusangiye korale n'ibyo mugo dushobora kutumva ibintu kumwe ngo tubihurize ngo tuvuge ngo turagiye gukora indirimbo kandi indirimbo kubera ko giye agenda zandika ubundi biraryoshye iyo ari we biyandikira
akenshi abantu benshi mu kuririmba barindira ngo nakazonyandikire hama ntosorere mbone kuja kuririmba je ngirirwa amahirwe ndandika nkanacuraranga nkanaririmba mu kinyarwanda nibo bayita abahanzi we hari abaririmbyi n'abahanzi kurema ikintu kitari kihari kikabaho niwo bita umuhanzi rero ndi umuhanzi kubera ko ndandika nkanacuraranga nkanaririmba bicurangisha ukunda gukoresha n'ivyaha ndavuza piano atari cyane na acoustic acoustic uri muri studio ni ubyigirira bon bivanye nuko muri studio buriya bisaba ubuhinga bwinshi urarondera abagufasha ibishoboka ibidashoboka ibyibona bishoboka ukabyikorera mugo si bavuga ngo byose wobikora oya ego Astel Big nk'ubu umuntu ariko aramwibaza nk'umuririmbyi iyo muvuga gute mbagira ikibazo kigoye kubera ko buriya umuntu je uko abantu bambona hari atariko je nibona ariko wewe isura ushaka kwereka abantu kuko umuntu arabigira akananirwa ego nivyo ariko wewe arugira ati nasha wondi jewe no jewe mu byipfuzo byanje nibyo nipfuza ko abantu bambonamo nuko jewe atari je no garagara cyane ugaragara Kristo nkorera kubera ko jewe no duga nkanashika kure nkana bicamamare mugabo Kristo mvugira atamiri wamenyekanye no banakoreye ubusa no banarahombye mshaka ko jewe menyekana inyuma yuko kuvuga Kristo agaragare jewe mbe nk'inyuma yiwe ni kinge mu gitutu ciwe niho byogira impact niho ndo banakoze ibintu bifadika ego mu gusozera reka tugusabe ubwire akajambo kanyuma bwa twadukurikirana ariko yakurikirana ikiganiro turiko turagirana kuri K9 TV nagira ndabashimire cyane kubera ko ntabwo nshimire mwebwe kwanza kubera ko buriya mukora ibikorwa bidasanzwe umuntu ashobora kuba ari hariya mu gifuri atazwi umugabo mwe mukaza mukamuduza akagera amenyekana je rero si jewe nk'ubu hagize umuntu agira icyo akoze gusa kugira ngo ibyo nakoze bijya habona barumva no mushimira hama nkashimira n'abantu buriya gufata umwanya nk'uyu uri kurakurikirana umuntu ngo kuva mu ntago kugera mu iherezo biba ari igikorwa cy'ubutwari ngenda bashimira abazokumviriza kino kiganiro ndabashimira cyane hanyuma baje kuri YouTube channel yanjye nanjye banyereka ubwo umuntu baberekana yego bakurikirana ibikorwa byanje ni Astel Big Astel Big nuko ni Astel Big turi kumwe kuri K9 TV ganiro twagotwajyana hano kigarukiye twashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye mwakurikiranye kino kiganiro mugire umunsi mwiza ciao